Yambi ya Diogene Rukundo kuri mikro muri kumwe na Divine Shimirimana wo muri VAB visage artistique du Burundi muri projet yayo va muzika amahoro ahiwanyu twebwe ngaha muri studio za Kazoza FM turameze neza turakomeye cyane kuri cya kiganiro nyene dusanzwe tumenyereye cyo cya kuziko tukaba turi kumwe n'uno munsi kuri Kadoza FM n'umuririmbyikazi mwiza cyane tukaba twamusaba ko yo kwidondora kuko jewe mvuze n'abasanga mvuze byinshi canke bike bivanye ni naho ageze uyu munsi reka tumuherera kanya. Amahoro neza ni Bernice de Belle nkengeri kangurira abarundi n'abanyafrika imico n'akaranga byabo muririmbyikazi canke murundikazi aririmba indirimbo zigezweho ariko zisunze imico n'akaranga ku Burundi. Yego cyane. Rero tukaba dushaka kugirwa ko nyene n'ibibazo Bernice nkuko wabivuze ikivugo tuza kuvugira kuno munsi genre mvuge nka theme dukorerako usanzwe uri umuririmbyikazi w'umukobwa tugirwe ko umva kenshi tuzi yuko abaririmbyi b'abakobwa mu kibano bumvise muri ivyo w'umukobwa bavuga ati yo ni maraya uyu waragira ibintu umva nta ndero nta kirero we nk'umuririmbyikazi ufise ahantu ugeze uyu munsi wo uhanura iki canke wo bivuga ku iki ku bakunzi ba Kazoza FM bakora dukurikirana muri uno mwanya. Ciyumvira cyo kuvuga ngo ni maraya canke iki biva kuri byinshi. Biva ko batinya ahubwo icambere ko bomenyekana cyane kuko ubaye umuririmbyi batavuze kuri maraya no kuvuga ubu ku rundi rwo hejuru cyane ababivuga rero nabatinya yuko uwo muririmbyikazi amenyekana cyane akatangura kubibyaza umusaruro nabo batarimwo. Ikindi naco biva ku kwisunga imico n'akaranga sinavuga ko Burundi uko abarundi bamwe baririmba ariko hariho kungena imico igendera hinduka uko gihera turavye hari imyaka ya kera cyane byari bizwi yuko ahubwo bari ababyina arabarundikazi cyane cyane kurusha abagabo kuko murundikazi kuva vyutse gukubura akaja kuvoma buri gikorwa cyose kuri ndabwire caherekezwa n'imbyino yego n'intambo rero ntiwovuga ngo umuririmbyika canke umurundikazi ntiyemeye kuririmba ngo canke bisane siguro yuko ari maraya canke iki oya yari siguro nziza ariko igihe cagenda imico igahinduka iyo twabura mu bindi bihugu byatumye babona yuko kijya kibanza cyuko yoririmba atari iciwe ari ico mugabo ari wakwiye kumenyekana kurusha umugore ariko simico y'ikirundi niyo twavuye mu bindi bihugu. Novuga nti rero kuririmba ku mwigeme babishire no mu bwonko bibabimenyere neza vyamye cyane cyane ari byo bagore ahubwo kumenyekana niteka si guta indero sukuba simbaro bebe oya ahubwo reka tuje tubwirwa ko dusaba uri mu buhinga bw'ivyuma Junior ashiramo akaririmbo ka Bernice de Belle kugira ngo abariko baratwumviriza bashoboye kumva indirimbo aririmba bashobore kumva uriko arasamirana muri studio za Kazoza FM indirimbo ziwe kugira ngo dukomeze turyoherwa kandi twibuka kugira gute kugwiza umwimbu. Amayaya, n'umudiyo w'iwacu
tugarutse kandi tubandanya ibibazo twari dufise two turaganira ku kintu kijanye n'abaririmbyi b'abakobwa. Je nibaza yuko kenshi usanga ari kubera inyambaro tubona mu maclip ugasanga uri kumwe n'umuvyeyi ukabona ariko aratamba yambaye impuzu nyene zerekana umubiri wose umuntu nyene agaca yiha iyo image. Je niyo sense ndabiha. None wewe nka wewe wavuze yuko uririmba indirimbo zerekana akaranga. Muri izo nyambaro wewe bivuga ko iki kuri uko kuntu usanga kenshi uri kuraraba indirimbo zabo hanze abazungu urazi yuko bobo barirekura bakagira gute mugabo gacu usanga kenshi ngaho iwacu turiko turabikurikiza natwe. Mbega nka wewe ubona ikintu cy'inyambaro coba kiri je navuze ko coba kiri mu bintu bituma tuvuga gutyo wowe bivuga ko iki? Ico ndabivuga ko kirazaho gutangaza cyane kuko ntigisa nico wari kuravuga. Icambere umuririmbyi wari wese uretse umukobwa canke umuhungu mu ndirimbo ntakwiye gusa n'abandi bose n'abandi banyagihugu bose kuko atiza kuba itandukaniro ry'umuririmbyi n'umunyagihugu asanzwe. Ico ni icambere. Ica kabiri ukwambara sinovuga ngo no kwambara ubusa kwambara basi impuzu izo mwe mwita zitabereye zishobora kuba zitabereye uyu mwanya i Burundi mbwa hari ikindi gihe ico gihe zari zibereye ariko kandi hariho n'ikindi gihe gishobora gushika ugasanga zizoba zibereye. Kuri ico nyene ncengirwa ko ndakubaza mbega nko mu gihe ubu tuvuze yuko kwambara muri clip umuntu yambara uko ashatse kugira ngo yitandukanye. None kubera iki izo mpuzu zambarwa mu mavideo mu buzima busanzwe usanga kenshi atariko muba mwambaye bigenda gute? Nk'akarorero jewe izo uri kuravuga sinigera ndazambara. Izo mpuzu uvuga ko zitabereye peut-être zifise ibihimba bimwe kesho usanga bisabwa gufuka bivanye n'imico turiko tugira ko uyu munsi ntazo je nigera nambara. Ariko ikibazo nticabujije ko naje bavuga yuko no bafise ubundi bugeso bw'umara canke urumva rero usanga ni kibazo kigoye kumenya kuko imico hariho imico ahandi usanga nyene bambara ubusa. Hari imico usanga wambaye impuzu ndende bavuga kuri imarayi. Rero bivana na community urimwo. Je hubwo ico nibaza umuririmbyi ari we wese yo kwisunga wewe icyo ashaka gushikako kandi akamenya hariko arakorera hariho. Ndi mu Burundi bega umuntu w'urufasoni aba yambaye gute? Ndi muri Kongo umukongomani w'urufasoni aba yambaye gute? Ndi muri Amerika abanyamerika bambara gute? Kuko ushobora kwambara ibintu wewe byemewe mu Burundi mugabo umunyamerika biravye avuga ati uyu muntu ni babandi badandaza umubiri canke umwara babonye avuga ati akakasinye. Urabona ibintu bijanye no guta indero canke kudagira ku bintu les règles de la société ça dépend de la société. Voilà. Ndashobora kuba ndi umuririmbyi nkishako nkisinye ahantu quelque part tatuwaje canke iki ntazi n'ici sigura mugabo abayizi beneye akatahura ibindi bintu wewe utanazi. Iyo rero niyo ntambamyi twebwe abaririmbyi tugwana nazo mu misi yose. Kuririmbye nturirimbiye abarundi gusa nturirimbiye abanyamerika gusa ahubwo umuririmbyi ari we wese icagwana naco no kumenya audience yiwe. Mbega bankurikirani cyane ni bande noshira inguvu ego nico twama tugwana naco kuko wambare nk'abarundi canke nk'abanyamerika abantu bazokwama bafise ibyo bavuga. Nico kibazo gihari ariko cyane umwe wese ariko arakora ikintu ntakora ikintu kimwagiriza mu mutima. Urumva nyene ikiganiro ni kuziko urazi ko kera nyene bavuga ngo indero abavyeyi n'abana bagerageza kuganira kuziko kugira ngo
bashobore kuraba kugendera mu manorme y'akaranga kacu urumva Yego. natwe ntitwisunze cyane mu nyambaro oya Eh, ntibabe hariho badutahura ibintu nabi vyinshi, hariho imvugo uko uyaga n'abantu uko ukora ibikorwa vyawe bimeze gute yego mbega mu vyiyumviro vyawe wiyumvira gute kuko barundi hariho ico nokwita mu Gifaransa ama valeur justement burya buntu bw'abantu ko barundi babivuga bukurange kuko ushobora kutaba waranzwe n'inyambaro mubw'imvuga ikakuranga ego reka mbona umwanya uriko uraturega Ego. buke buke tuje tubandanya n'ibibazo ikindi kibazo je nanye nagize ni nashatse kukubaza wowe nk'umuririmbyi urafise ahantu ugeze uno munsi urafise le public igukunda abafana mbega amakritike urasohoye indirimbo igutwaye uburyo shuro nk'amakritike mabi muri ico gihe kuko nsanzwe nzi yuko kenshi bavuga ko abakobwa turi vulnerable urumva uronse ikintu kiri negatif kwaffronta nyene uraba détruite nyene bigakomera none nka wewe nk'umuririmbyi uraronse iyo critique mbi ubyifatamwo gute jewe ngene ndavyifatamwo iyo ndonse bagize ico bavuga bakavuga nabi hari igihe mvuga nti hari igihe wosanga vyavuye kuri jewe canke bikava ahandi ahubwo ico nihutira no kumenya ico vyavuyeko zanze vyamvuyeko nkicara nkisuganya sanze vyavuye ahandi aho nca niyakira kuko twebwe abaririmbyi twama twiteguye sindirimbo zose ziba uko washatse ariho niyo wibaza yuko izocamwo nticemwo irya utari wibaza akaba ari guha amahirwe ego twaramaze kwiyakira kumva nyene no kwiyakira kuko hari nk'umuntu usanga araronsa amakritike aratumye nyene acika intege ugasanga bitumye asubira inyuma ego byama vyashitse urumva kandi ikindi kibazo nyene nagize jewe ni nk'abakobwa kenshi biraborohera kuronka nk'abantu baza babasponsoriza atazindi nyungu zije mu nyuma kuko avuga ati umuntu nshatse kumushikana aha mbega ivyo bintu ntimukunze guhura nayo madefiname kusanga akubwiye ati shaka kugushikana ngaha nawe yaneshange raba ibindi nyene urumva biragoye mu bisanzwe kuronka ugufasha mu bijanye n'umuziki uri umukenyezi canke umwigeme vyamenye ari ibintu bigoye cane nakubwiye kuko ntababona gute azogarukana uburyo yakoresheje rero iyo umuronse ntitwovuga ngo bose ngo baba bafise inyungu zijanye n'ibitsina niki bakeneye ariko ico nzi coco hama hariho inyungu kekeba nta muntu yosora amahera yiwe gutyo gusa atanyungu yiteze ifumi ba morale canke nyene buryo bw'amafaranga ariko kandi ico maze kumenya nuko n'abashaka izo nyungu zo kokonona nabo nyene barahari biragoye ikintu camye kigorana kuva kera ariko kandi ntitwosha tuvuga ngo abakobwa ngo nibo bamagira iyo ngorane gusa n'abahungu birabashikira ati ndagufasha uzombera umugabo canke ndagufasha ajya amahera uzozura mugasanga ayo mahera asabwe pourcentage nini bitari bikwiriye ko asabwa ugasanga ariko ararenganywa wumva umukobwa arenganije ubu buryo n'umuhungu arabizi ukundi usanga yarenganijwe ico kizivyo nuko umuririmbyi uwo ari we wese ahari w'umurundi akiriye kumenya amategeko amugenga ibyo yemerewe n'ibyo atemerewe ego hama rero tuve mu bintu biraba abakobwa cyane hanini tuje mu bintu by'umuziki rero mbega mu muziki uri kuraraba aho wataguye urumva aparti yajya amakritike navuze umuntu araraba ati ahanye ntegezwa kuhamendiyoha kuko barahavuze ko cyane uri kuraraba umuziki w'Uburundi umuziki ndundi nkuko basanzwe babivuga muri iki gihe ubona hariho intambuko par rapport y'igihe watangura aho ugeze uno munsi ubona
biriko biraza ku ruhande rwanje hariho ikintu kinini cyahindutse ubwa mbere bivanye n'amakriti sinavuga amakriti byahereye kungene namenya kwitunganya mu bikorwa wasanga nk'ubu nafashe nka rendez-vous muri studio ugasanga ibayanire nkashafura cyane nkagira iki mugabo uyu munsi ibyo ntibigikunda kuko ndazi ibyo nemerewe ndazi yuko wampaye rendez-vous utegereza gukora bidakunze naho iba ari imvo ikomeye cyane kugira ngo byange ikindi je bivatiye ku makritike ku kijanye na spectacle narahinduye cyane gose nafise ukungene bingora kuvuga muri concert canke muri spectacle nkabura nyene amajambo abereye yo kuvuga mugabo nararose ababifashamwo ndamenyera ubu muri concert kameme abantu bahora baza ama concert yanje bamaze kubona ko ari ikintu kinini cyane cyahindutse kuri ico nyene mbega ko jewe umva mugihe wari kuravuga hanjemo ikiyumviro mbega abakobwa b'abaririmbyi birashika mugahura mukaja hamwe mukavugana les défis muhura nazo mukaraba ama solution mwotorera hamwe harabaho ikintu ca communication entre vous ego abaririmbyi kazo barundi turavisa ahantu henshi duhurira mugafashanya ego cyane n'indirimbo tukazikorana tukanavugana mbere tukahura tukanasangira hariho abo duhura nyene si bose si bose mugabo abenshi la majorité turahura tukayaga nimba ari uko nisango nubwo tutarabigira legal ngo tugire namba ari association namba ari cooperative ariko kubabizi benshi barabibonye turamaze guhura kenshi no usanga turi mu groupe WhatsApp y'abakobwa gusa tukayaga kavuga tugashigikirana umuntu yasohoye igikorwa tukamushigikira yego irangyoheye cyane nanjye bientôt ndaririmba nuko ijwi n'umubenga none amajwi muraya travail bigenda gute ko kenshi muraniyumvira muraronka umwanya wo gukora ko ubiravye umenga abahungu nibo bashoboye vyose mo gasanga baravuga ngo imbere yuko uja muri mood yo kuririmba bisaba ko wanyoye inzoga canke wakweze itabi canke ibiyayura muturumva ibicanke biriya mbega wewe bigenda gute les répétitions ndakurahiye je ntishimye je ndazi neza yuko abantu baririmba neza muri Burundi benshi abakobwa tuwakomera amashi bakundi bakaza za FM dukomera amashi ndazi abakobwa abamaririza nabo nibaze bavuga ivyo wabo je navuze ivyo waje ijwi rirabagarikwa niko novuga kandi ijwi umuti w'ijwi sitabi n'inzoga abahinga baranabivuga yuko mbere wimirije no kuririmba uja muri studio cyangwa kugira concert kizira kunywa inzoga kizira kunywa n'itabi umuti w'ijwi n'amazi niwo muti wa mbere umuti w'ijwi n'amazi kandi amazi adakanye ibindi byaba amafanta byaba ibindi ikindi ni imyimenyerezo yo kuririmba imyimenyerezo y'umubiri kugira ngo uko uhema kuko mu kuririmba dukoresha impwemu nyinshi nibyo bintu bibagarira ikindi muri spectacle nuko umuririmbyi ateza kumenyera akaba umuntu ashoboye kuririmba amasaha menshi ashoboka ahagaze atamba umuririmbyi n'umuntu nyene ateza kuba afise ubwo bushobozi bwo kuguma yemye amasaha n'ayandi ego nico novuga n'ahandi abakobwa b'abarundikazi baririmbye afise impano ikomeye cyane yego ariko n'abahungu nabo nyene barafise impano naho twese turashoboye mu majambo make rero nk'uwaje aserukira Vabe muri projet Yova Muzika ifise igikorwa cyo gukundisha umva duteza imbere umuziki wacu mbega nka wewe nk'umuririmbyi uno munsi
hokogwa iki kugira ngo indirimbo zacu zije ku rundi rugero kuko urabona kenshi indirimbo nk'izo hanze zisohotse usanga duhurumbira kenshi ugasanga umva two turazirambega wowe uri kurara umuziki wacu aho ugeze hokogwa iki kugira ngo natwe tugere basi tuduge hejuru. Twebwe nk'abaririmbyi je nivuze icambere kuri twebwe abaririmbyi icokorwa cambere nuko ibikorwa byacu twogerageza bikaba byiza gusumba kandi byinshi kugira ngo turonke ingene dushobora kuzibira iyo muziki mva makungu kuko uzanye indirimbo mbi ntazovuza yawe mbi ngo ni kubera uri umurundi hariho izindi nziza z'abanyamahanga. Icambere ko dukora ibikorwa byiza kandi byinshi ari bike iyo ni ingorane ikomeye cyane kuko we gusohora par exemple mu Burundi ngereranije abina Natasha akora clip zine ku mwaka nziza clip zine mu mwaka nziza sindabona uwakoze nziza zose zitandatu aya nta numwe rero gucuhiganwa n'umutanzania sohora buri kwezi nziza mugabo rero hanze tomica bisaba uburyo ifo kuraba nanje ndiko ndaza ico uruhara rwacu twe no kwandika kuja nga tukaririmba ariko kandi rencanza uruhara rwo bashiramwe imitahe bashiremwe imitahe nyene badatinya kuko umuziki n'amafaranga urayasohora menshi kugira uzogarure ayandi menshi gose utarashiramwe amahera ntiwizigire ko umuziki uzoguha amahera kuko ubandanyije ukora ibikorwa bike bibi nta mahera uzigera ubona wamushamwe twatundi nyene dukeye ntayo uzigera ubona mugabo ushiramwe yakwiriye hanyuma ugapanga ibikorwa by'umartiste wawe neza utegerezwa kuyagarukana ego aragaruka urundi ruhara rero bwamwebwe abamenyesha amakuru n'abakorera ku mbuga ngurukana bumenyi yego mushinguvu mu kumenyekanisha cyane imiziki y'abarundi kugira ngo imenyekane cyane kandi mushira imbere natwe abakenyezi kugira ngo imiziki yacu yemenyekane cyane gutyo uko tumenyekana wabonye ko abagukurikira baduga niko nawe ushiramwe ingufu yo gukora ibindi byiza kurusha rero namwe mu uruhara runini cyane rwo kumenyekanisha Vabe omengera afise n'igisata kidandaza ariko mu matoza yanje nasanze abaririmbyi babizi ni bake mubandanye guhimiriza kugira ngo Diocade mu Burundi ironke abakiriya benshi bazana maevre yabo muri distribution iwanyu kugira ngo abone ko ari ahantu nawe ariko aradandazwa hari igihe yogira imana ugasanga indirimbo ziwe zirakunzwe n'ahatari Burundi ugasanga arongotse. Ego jeni baza abaririmbyi abakunzi ba Kazoza FM bakora dukurikirana barumvise impanuro kandi natwe nico gikorwa twiyemeje cyo gukundisha abarundi ibyacu umbe ko dukunda ivyo hanze bisaba ko dukunda ibyacu ariko namwe nk'abaririmbyi nkuko babivuze bibasaba gukora cyane kugira ngo ntidukune indirimbo ya kana ko ije imeze uko ahubwo namwe murabe mukora izo ndirimbo nyene Republique ikunda hama nkuko turi kuri Kazoza FM ije ryo kugwiza umwimbu Bernice de Belle nk'umuririmbyi kazi ugwiza umwimbu gute je umwimbu nk'umuririmbyi ndawugwiza kwinshi icambere indirimbo zanje ziri ku mbuga zidandaza album yanje iwacu iri ku mbuga zidandazwa abashaka kugura baciye kuri Spotify Boomplay Amazon n'izindi nyinshi Deezer n'izindi iTunes n'izindi ubwo no buhinga bumwe ikindi ndafise ndakora ibiteramo kandi ndakora n'amakomande y'imiziki
amasosiyete atandukanye genda nzanira abahora bakurikirana barabizi ariko kandi ndafise n'ibindi bintu usanga nkora by'uburimyi budandaje n'ibindi ego ni nk'ivyo sinzi siko ico nibagiye je numva hubwiza umwimbu cyane ibindi sinobivuga ko ntiharagera tubibike muge ivyo bonye ivyo ndabikora ego mu bijanye n'umuziki nivyo navuze ariko hari bitajanye n'umuziki nabyo ngira tuzoguhamagara ikindi gihe tubivugane ego cyane hama ku bakunzi ba Kazoza FM nanje nserukira VAB Visage Artistique du Burundi muri projet yayo va muzika tukaba twari kumwe n'umuririmvyikazi mwiza cyane aciye bugufi n'ukuri akerebutse kandi iwincabwenge Bernice Bell turagushimiye cyane kuno washoye kuduha akanya ukirengagiza ivyo bari gukora ukaduha uyu mwanya kugira ngo dushoye kuvugira hamwe ibihanze abaririmbyi cyane cyane ko twayivuze b'abakobwa iki gihe hama nanje nkaba nari Divine Nshimirimana nariko ndavugana nawe nariko ndashikiriza kino kiganiro hama mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Junior tukaba tubashimiye cyane ku bakunzi ba Kazoza FM ibyo ryo kugwiza umwimbu dukomeze tugwiza umwimbu mugiraho muba mwubaho bye